Bonjour cyane tumaze iminsi tutavugana hama nizeye ko mumeze neza kandi ko muguwe neza ubu n'umwanya mwiza kubana yatwiga turabiri hamwe ko twakora strategy muri one call dukoresheje RSI ni kuvuga RSI ni condition idufasha gukora isoko iri hasi naho ishobora gusubira kumanuka kandi ikava ngaho ikasubira ikamanuka kameme uba wagerageje gukorera mu cyo bita oversold. Okay, iyo uri igihe isoko iba iri muri condition RSI ikaba iri munsi ya 30%, uba wagerageje gukorera mu isoko iri hasi bituma kandi uronka amahera menshi. Okay, umusore dufate turabire ngaha urabiyeho ngaha turafise bwa mbere na mbere aho turafise amakiripto meza vraiment ni ukuvuga umutraderi si bizeye ko akorera ku makiripto yose abonye. Hari amakiripto meza yo gukorerako, amakiripto dukoresha kenshi n'isi ikoresha kenshi atari yayandi aduga rimwe adusaba kuduga haciye amezi n'amezi, atari yayandi amanutse adusaba kuduga vuba. Crypto ikoreshwa kenshi iduza uno munsi hirya ejo canke no munsi ku andi masaha isu ikaduga imanutse ikaduga bene nizo nzizokorerako tuma tuzitanga tuzivuga naho tubona sinyare washaka kuyisetinga. Okay, murabona SUI, XRP, Ethereum, BTC, okay, AVE, 1 inch, ARB, 1 inch, INJ, TAO, okay. Ayo makiripto naho ukorera kurabira reka si biza gukora makiripto menshi, nta kamaro gukoresha makiripto menshi. Ukora makiripto nk'abiri canke 3 uyasetinge mu buryo bwa margin call, hanyuma wihe drop ikwiye kugira naho isoko byoshika dropping kamanuka robo yawe izoba ikifise droit yo kudandaza no kurangura ishobora kuronka amahera yo kurangura. Uko ubikoze nabi usanga uyihaye amadrope mato ugasanga ikoin ibandanije imanuka amahera yawe yaheze kare kubera wagize amadrope mato kandi ugasanga isoko kimanuka cyane. Okay, kakaro rero urabiye ngaha aha nyine apahama cyo tubona ngaha ko bashaka kubona crypto ana nk'iyi crypto 1 inch. Okay, kodana nk'iyi 1 inch yamanutse nk'uko. Okay, ibona iri muri rouge. Okay, ukabona ARB, ukabona SUI, ukabona AAV, ukabona ziri muri muri 20 muri 10 muri 15%. Ushobora ko mwanya muza kuzigura tugenda usetinge utanje kurindira ngo bagwe sinyare tugerageza tuba abantu bavisita isoko niyo hayisisa iyo visita isoko kenshi ukamenya umwanya wo kugura uwari we n'igihe isoko iri hasi. Niyo ukora rero isoko yaduze si biza gukoresha umutahe wose uko isoko yashaka guhindura undi munye kamanuka kuko utekanye ejo gukoresha kundi mwanya cyane aho ufise gira niba ushobora kusanga abantu usanga abona mutati ihangana abona amahera libre atihangana setting babiza zindi tumenyereye zikunda kuduga no kumanuka kenshi usetting ubwira robo ije kugucungira info izobona imanutse gashika muri oversold hariya muri RSI iri muri 30% canke munsi izocirangura. Okay, aho wasibone ko amahera yawe yose wayakoresheje. Okay, niko ndavuga rero ibonye apama ngaha nka Bitcoin iri muri 10 muri 15 muri 20 zi AVE zi XRP ucona yuko ukuzigura uwo mwanya zibonye ziko zakoroka abari chance ugize ushuzirangura umva baramwanya muza kugura kuko hari ahantu ba yagize mu kuduga ubu uri sûr certain kundi musi cyo kuhagera yamanutse yaje kuduga kubera ni crypto tumenyereye gukoresha. Okay, tabiri hamwe rero kundi ushaka gucungisha Royal Q kaja kudukorera ari uko isoko ibanje kumanuka. Mwigiye tuko turinja muri Holland ndasaba ko abatraderi
umutahe wucamo inshuro zibiri hanyuma umwe ugasetinga robo ije kurangura vyakorotse n'ivyakoroka ubundi ugasetinga aho nyene isoko igeze ikoreshe margin call ko nyene aho nyene igeze okay kugira bishize ikibandanye iduga ujye kwiyo mitahe yawe imwe bishize ikakoroka zazina ya izimwa setinga bikoroka ikiguha sawa twinjire nko kuri duhitemo ave cyangwa wane yinji okay murabona aha ni muri home aha turi muri RoyalQ tudusetinge RoyalQ ije kuducungira okay takarora ufise nk'umutahe nk'wijana canke musi y'ijana okay ufise umutahe w'ijana canke musi y'ijana kugira ashobore kugira hane kuja gusetinga isoko ni robo ije kurangura ni isoko yamanuka no kuvuga nije gushaka umutahe nije kugira buy igihe isoko imanutse kubera ko ntoguma ncunze kugura robo niho kamaro kayo iraducungira isoko uwore icungisha iraja kuraba niyabona isoko yagiye muri oversold sivyo icaraja kucerangura itaranguye gare yuko isoko itaramanuka yego bico gihe haba ibindi vyigwa cyo ukoresha kugira urama support nayo igihe tutagira garukira kugira ubone support ushaka kwinjira ko musiko nutendaje kuronka inyungu igeze imbere gatoya okay setting rero strategy okay one inch okay tu setting ucuyinjira mu uko okay ni kuvuga ngo bye kuvuga sivuga ngo yamanutse mabona yavuye ngaha iraduka irakubitino ubona higeze ni kuramanuka urumva nugutomboza urindire niyamanuka gusa icuzi ico isoko yaduze kumanuka yashaka kumanuka kandi niyo byo guprevoya okay ushobora gufite umutahe wa 50 ushobora kuba ufite 100 byose urabikoresha kandi ugasetinga neza kandi ukaba umuntu uri pose ukumurondera ivyiko kugira unonosore cyane isoko okay turi muri 4 murahabona okay isoko itandasifise niyo kumanuka ngo byo kwinjira habigeze no settinga ama strategy ya margin call murayazi hariho game changer Fibonacci okay margin call strategy ni nyinshi smart credit strategy zose okay ariko ngombye ko ija kungurira robo y'avyakorotse ndabira ngaha kuri RSI ana RSI ngaha mu kwibona neza RSI ushonda ngaha muri RSI ushonda kuko okay kugira bizere ndayibona neza cyashonda kuko ikibinyereka ana RSI ya gatandatu ifise 48% yindi ifise 52 yindi ifise 57 umva nta nakyo kiri munsi ya 30 okay biri munsi ya 30 rero niho rubisha kurangura bibe biri muri oversold okay tugerero nabwiye igihe ubonye ama crypto yamanutse cyane ni umwanya mwiza wo kurangura ni opportunity ikomeye cyane hajya ama crypto dukifuza kubona yamanutse rero ubonye ama crypto yamanutse yandi umenyereye ko ari mu event vraiment uduje setting ntazo kujana to settings sawa tuzere ngaha kuri crate okay crate yanko mwese mumaze kwimenyera okay ikibiti sanzwe mu isoko iri mu isoko iyi crypto okay dukora iyindi sanzwe nayikoze okay turabe indi crypto dufata akarero nka sui okay sui okay ngere sui kuko iri muri nziza bana nayo muri mwe mugabo ntiyamanuka bihagije ariko reka ducumbishe robo niyamanuka bihagije aja kwitugurira sawa ndashoze muri sui kiza nga kuri I understand okay hanyuma crate encore okay aho twemeza I understand okay bikagwahita d'avancement y'iyo crypto ni kwitwara ku isoko
uravyemeza ntaco ko ari information itanzwe n'isoko tuza ngaha rero kuri trade settings okay hanyuma ukaza ngaha kuri manual create okay hanyuma ukaza ngaha kuri first buy and amount iyo wabanje kubika strategy hariya muri mine ngaha ukayibika niyo uca ngaha kuri shoes ubundi wowe usetting ugira ko ngaha okay okay hanyuma uca ngaha kuri first buy and amount umva dufata akarorero ufise nk'umutahe nka 50 cyangwa ufise 80 70 cyangwa narenza n'ijana ega nuko tuvuga ngo ufise umutahe umusijana ngo niwo wotuma ukorera muri one call iyo gucungisha Royal Q ni hahandi umuntu avuze ati kubishitse ugasanga ufite umutahe muto yakutoreka gukora ngo nta kundi sinoronka nyine nkora oya umwezi gukora zirahe nyinshi cyane kandi ni bon amahoro yaronka kandi menshi mu gihe wakoze mu mwanya wo ugakora isoko yamanutse hanyuma washaka kubifite umutahe wa 200 bashaka kukaja gukora muri strategy uko wiyo isoko yamanutse uje kwita ipafu imeze neza ushaka umutahe ukwiye face buy na amount ugize niniya bituma inyungu nyinshi nini yarayigira ufise imitahe mininiya udafise imitahe rero ucuyirondera ubyo tuyironderamwe na manavyigishije neza yuko utaja gutahura aja kumbaza ukuntu umuntu agwiza imitahe mu gihe yamaze kugura robo kugira ashoboye gusettinga crypto aronka inyungu nyinshi kandi abikora neza mu buryo bwiza bwemewe okay dufate rero mfise umutahe wa $50 kwere kuri $50 okay kuko nafise 80 okay $50 reka ngire first buy na amount 10 ni ukuvuga first buy na amount ugira igiciro gitoya gishoboka ku buryo ubona uti ngize make cyane naho nza kuronka inyungu duke kuko umunyungu zijya kuzisunze igiciro kuko uja kurangura ama position agereranye kanaka ama position rero nukuvuga imwe yose ija gukoresha $10 nukuvuga ko igize $10 rero $10 rero usanga rero igize usanga ize n'utunyungu duke imva rero ufise ateka toya urashaka gukoresha 10 ariko ufise wise umuntu yashaka hose nka ufise nka $10 washaka 50 ushigiye inshuro zine ngaha birashoboka byose okay first buy amount c'est ko 10 kwa nafatiye kuri capital ya 50 okay fermez tous les boutons okay heza kuri margin call limit okay muri mutaye wanje 50 nkashiraho ngaha 5 nashaka 4 birashoboka okay hanyuma kuri position take profit ratio nukuvuga inyungu take profit inyungu ija kuzanira nkaka ngaha ucugira nka 2% ni bon nukuvuga uko akora moyennement ibintu taramenyera nk'akarorero ni byiza ko ya interval ya 1,3% gushaka kuri 2,5% amweke ugiye kwinjira ya soko usanze ya crypto nabugira hahandi apahama usanze yakorotse nka 10% kwisaba 5% njana 10% meme ukayisaba si bibi ariko bisavye inyungu nyinshi cyane ni byiza ko uzura kwita kude kugira ushobore kuzura selling manuel bahagusanga yamatusha ku nyungu zifatika vraiment inyungu zifatika ugasanga ukuraho ntibabaye hafi kuko bayahasavye inyungu nyinshi fumisa base nka 5% ugije kwishikana byoroshe hama ukaje haba hafi ikaje kuzana n'izindi zinyongera canke naho ukayiselinga ugize inyungu ntizikujana ukaza karobo manuelema iyo ubonye isoko ikahungabana inyungu ntizisubiza inyuma ego rero 2% ni bon okay hama whole position take profit callback inyungu y'inyongera byo kuzanira igiye kugira ruturo isubira hasi imanuka mu gihe iba yabananje duga tugeze 0,1 na nyene kwifata uko ni bon ni moyenne okay hama tuje muri margin configuration okay margin configuration mabana zancho estano bazimpaye ariko mwibuke yuko tumarobo ngo ije kurangura byakorotse sije kimwe n'ahandi tuvuga ngo turanguriraho isoko igeze utazi urugeja kumanuka ko ibyo usanga bisaba yuko wiha drop niniya ari nta drop niniya wiha niburi buri ko nka 10% warengirira ko nka 10% bashugira coin ikotse 1% robo ikirangura umwanya umwe okay
coin ikorotse iyindi impulse nyene robo ije kurangura ubundi mwanya umwe. Okay, coin ikorotse nk'akarorero nka MVG5. Okay, MVG5 robo ije kurangura umwanya umwe. Okay, muri make nta mahirwe yo kumanuka menshi uyiha kuko uba wifatiye hariya hasi. Okay, nayo imanuka si cyane, si grave. Okay, ngaha nyine tugire MVG5 ngire bito bito ni bon. Okay, kuko nawe yote bakuzana inyungu si byakure kuko winjiriye hasi vraiment ni bon. Okay, MVG5 pusa. Okay, time 1 ni kuvuga nka twiha drop ya kangahe, twiha drop ya 2 3 et demi 5 6 et demi, twiha drop ya 6 et demi 6 et demi ustangize ni 6 et demi, ni kuvuga ni yamanuka munsi ya 6 et demi niho uja kuja muri floating loss. Okay, hanyuma haza ngaha kuri confirme. Okay, hanyuma haza ngaha kuri buy in callback. Nabwiye buy in callback peu importe ikeneye ibiharuro bike cyane kubera waheje ku configure ingene zo birangura. Buy in callback ni vyigura vyibanze bugiye nawe wamaze kuri definisa ngaha muri margin configuration uciye 0,01. Okay, shita ngaha kuri sub position take profit callback mu gihe wakoze ama position atarenga 5 ina ugomba kwereka kuko nta peu importe ntacyo kumarira kitse ngasanze bifise afite position ya 5 ngaha irimwo. Okay, urayemezamo ngaha kwashyize ngaha ukagira igisace kimwe no ngaha 0,1 no ngaha 0,1 nyene bitiza gusa. Okay, 0,1 pusa. Iyi ni take profit callback ya easy position ngaha. Iyi ni take profit callback easy position zine za mbere ziri muri rusange. Okay, shita ngaha kuri advanced setting optional toujours ukamenya ko strategy period bashaka kugira cycle cyangwa one shot. Cycle yo ifatiye ya hasi nawe ishaka muri cycle ntabwo ubufise kuko umva cycle ni hahandi uko robo izo zirabona bya biciro wayinjirirako crypto ibigeze dusubirangure. Rero gushira cycle crypto iri hasi ni vyiza cyane ariko ntushigumizayo baja kuraba ikindi gihe cyangwa nk'ukwezi cyangwa amezi angahe ukayiseringa igize inyungu ukayiseringa ubwisohoke ukora yindi cyose tinge bishasha. Okay, rero ndekimije muri cycle. Okay, hanyuma baza ngaha kuri trigger price first buy trigger and condition. Okay, ukemeza mugira wemeze ya condition ya RSI ikigware ya condition ya RSI ukayemezako. Okay, kweje kwemeza ko ugira add RSI condition. Okay, ukagishiramo hanyuma kaza rero kuri save. No kuvuga iki rero aho ubwiye robo yuko ijya kubikora uko biri muri oversold. Okay, byakorotse save. Shikia save encore. Okay, ukashita ngaha rero kuri strategy mode twagize ama position 5 mwayibonye twagize ama position 5 imagine ko wari limit twagize 5 shita ngaha kugira I understand ukemezanya n'ama position wakoze aha kuri sub bin mode niho herekana ama position 5 bo wakoze. Okay, ukahemeza hanyuma ugaca confirm ngaha aha hazo hemeza wakoze margin call ezaze nyine aze ku margin call tezo gukorera izirenganduki cwemeza ngaha hanyuma confirme. Okay, nije confirma cinza ngaha nkibuka yuko ntigeze kubwira robo kwigurira ku biciro izo bigeze ko niyo iba yabonye ko isoko ni yakorotse nkahemeza kandi nkaca confirma ni nkuko ubundi mwashaka gufata ngaha agasha ibiciro akavyandikira akarangira ibiciro biri hariya hasi biva sorode akavuga ati jewe crypto robo yanje zorangure crypto yanje igeze kuri ibiciro abiseze isaka byandikamo iyo si ni mu wayenzize gukora robo kumirinde bino biciro yahaye itegeze ko nterangura. Okay, rero cyemeza ku confirm. Okay, ncenza ngaha rero ngaha nkaraba switch on margin ko nkabe no buto kuyuguruye kwanagize inshuro 5 bisigura yuko robo ija kugirane ija kurangura inshuro nyinshi ija kuzisubiza kurangura inshuro. Okay, iyo ari buto wayugaye irangura inshuro imwe ntibikirangura inshuro zose ngo ziheze. Okay, uhejeje tuzanga kuri activate. Okay, hanyuma understand hanyuma usanga kuri create.
okay mubona yuko nyeretse pose kiaza kwifyondamwo ucugira ruturu ino deux fois kugira uje kuraba haya muri strategie yuko byagiyemwo haya muri strategie yuko ivyo wakoze byagiyemwo kikoshisuye ginje ruturu kandi okay usanga muri strategie kuraba okay gacha uraba okay kagira uku kugira urabe yuko yagiyemo okay kenshi kubera iba ijya kugwa ruko robo ko nanje kumanuka ucuraba usanga mu musi zindi ngiyi mayibona ngaha ngiyi ikuna wane yanjye zose zirarindiye ko inanza kumanuka kugira robo ije kurangura murabona muko iyimenye ko iyi coin ari ku mugikoze no kuvuga position amount abari 00 namba ntari kimwe birakora robo aho hose bari 00 ntari kimwe birakora yego no kuvuga ibirindiriye ko coin ibanza kumanuka kugira ishoye kuja kuzobikora nuko rero mubandanye muhezagirwa mubandanye muhikirana hanyuma ikibazo umuntu agira azarabaza kandi tugira umwete wo kwiga ugira umwete wo kwiga no kuza mu bandi yego sawa mugire umunsi mwiza n'akazi keza niko byiza byo gutangura byo kubandanya twigisha abandi yego